iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'Uburundi. Twebwe abanyagihugu bo ngaha Buringa muri komine Gihanga tugize iminsi ku mutekano utameze neza. Imbere ya Sizeri utarashika uyu waroni aturagomorera ko ugwaruka rw'imbanira kure. Uwo n'umwe mu banyagihugu bo ku mutumba na zone Buringa yidogera Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye akorera mu ishamba cimeza rya Rukoko. Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye nimero matricule SS 1793 avuka ku mutumba wa Kabumba muri zone na komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Muri kino gihe akaba ngoye batayo y'amajana 212 iri mu ishamba cimeza rya Rukoko, akaba yanahoze ari umugwanyi w'umuhari FNL imbere yuko igisirikare gicangwa. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2021 niho yatahuka avuye mu butumwa bwo guhagararira amahoro mu gihugu ca Somalia, aho yari yagiye arongoye batayo ya 36 ya AMISOM. Kuva rero ahagarukiye abanyagihugu bo ku mutumba na zone Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza bavuga ko asigaye yigenza nk'uwariye amavubi. Abahuye nawe nyuma y'isaha 12 z'umugoroba ngo barakubitwa bagashaya bazira ko batashe amasaha yarenze. Uno munyagihugu aratanga akarorero k'abakenyezi babiri bakubiswe ku munsi wa kabiri w'iyindwi. Aroni kuva ahavyereye muri Somalia yigeze ashobora kubana neza n'abanyagihugu, yaba umutama ya mutamakazi arakubita umuntu ahagaze mu kaburimbo afata kanundure ry'ubundi yakubise umumama yitwa Pelagia. Umumama yirukira mw'ishuri ryo ngaha Buringa nyene amukurayo. Abamama bari babiri yarabakubise ku buryo n'uno munsi abamama batiyegura badashobora kwicara, numva usanga ari ibintu by'ibiterasoni. Uko guhohotera abanyagihugu Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye ngo abifashwamwo n'urongoye imbonerakure muri komine Gihanga. Kuri uyu wa gatanu aha mu squat ngahe Buringa bafashe abantu ngaha mw'ibarabara barakubitwa baragoka. Ugize ngo uravuga ahubwo uwo kwicwa, avuga yuko naho yo kwica umuntu asaba umubaza. Uyu waroni niwe yica agatiza ngaha muri komine Gihanga n'umumenje akora bifashijwe n'uwitwa Kizimana Pasiteri batazira ciza twari mbonera kure muri komine, niwe basangira ayo mabwa yose yo kudukubita no kutugirira nabi. Uwo musirikare w'igihugu w'ipete rya Lieutenant Colonel warafise umugwi w'imbonera kure akoresha, aho ngo basahura abarengana mbere n'amazu bakamena. RPA iramaze kumenya amazina ya bamwe muri izo mbonera kure, tuzobigarukako mu makuru yacu azokwirikira. Umunyagihugu wo muri komine Gihanga yakubiswe arashaya n'urongoye ikambi y'amajana 212 azwi ku izina rya Benjamin, asanzwe akora umwuga wo kunguruza abantu ku makinga nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baho Igihanga. Iyo ndongozi mu gisirikare ivuga ko yahohoteye uyo munyagihugu yitwa Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye, afise matricule SS 1793. Isoko ryacu aho muri komine Gihanga rivuga ko iyo ntwazangabo mu gisirikare yakubise uwo munyagihugu imusanze aho akorera. Ari kuri parking ku gicumi yari parking ko no yamayisumamo hama komanda wa Teodesanduze garaje ariko arengana cyakoroka mu muduga muri za modoka za pika za tangu kubita ko parking ko baraba yaramukubise kana musitikaje ubuzima kandi ijisho ryaramenetse ziba mu cyane Bujumbura mu bitaro. Kuri uwa gatanu uheze naho Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yahohoteye uwundi munyagihugu nk'uko isoko ryacu ribandanya ributubwira. Kandi ibyo biramaze iminsi bigira uheruka yarakubise n'umuntu uramutemagura tubana umupanga umurawe gusina mu kukumishamba cyane Rukoko. Mu komanda batayo Desanduze yumva ino muri komine Gihanga aragishibije umva gufata nk'ibintu nk'ibyaha cyabigira nk'umunyagihugu nk'uko ni wumva ubikoze ikibi. Abanyagihugu baho muri komine Gihanga bariyamiriza inyifato y'iyo ntwazangabo mu gisirikare yo kuguma ahohotera abantu, bagasaba abayikuriye kuyishira ku murongo. Mu ntango z'ukwezi kwa Ruheshi uyu mwaka Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yarakubise asinzikariza ubuzima abakenyezi babiri muri zone Buringa aho Igihanga, aho bamaze iminsi batiyegura. Twarondeye Colonel Biyereke Floribert avugira igisirikare c'u Burundi kugira agire ico ashikirije, ariko Muri wa gatandatu igenekerezo ry'indwi Myandagaro komine ya Mukaza irongowe na Musitanteri Novasi Ndayihebura yaratunganije ku ncuro yayo igira 8 ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru w'amakomine. Kakaba kabaye akaryo ku bavuga komine ko kwirimbura kugira ngo babandanye bateza imbere iyo komine
na rirya ariho harangurirwa ibikorwa vyinshi vy'umugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi. Abanyacubahiro batandukanye harimwo n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jeremy Hatungimana bari bitabiriye ivyo birori. Komine Butaganzwa nayo yo mu ntara ya Kayanza guhimbaza umunsi mukuru buguruye icese ibiro vy'abakuru b'imitumba indwi, ibirasi vy'amashure vyubatswe mu mwaka wa 2020 ushira 2021 ndetse n'ibindi biciye amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 150. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 6 Myandagaro, umushikiranganji ajejwe urwaruka Ezekiel Nibigira aherekejwe n'abayobozi bakuru muri ubwo bushikiranganji baragendeye banki BIJE iri Gitega mu ntumbero yo kuraba aho ibikorwa bigeze. Umuyobozi mukuru w'iyo banki Sixte Niyuhire yashikirije ko amadosiye y'ingurane agera ku 825 ari yamaze kwemegwa mu kiringo c'amezi indwi iyo banki imaze yemerewe gukora. 166 nayo urwaruka ruhurikiye mu mashirahamwe n'amakoperative, kandi ingurane zemewe gutangwa inyuma y'amasezerano iyo banki yagiranye n'ikigega co gushigikirana FIGA kwigenekereza 25 ruheshi uyu mwaka turimwo. Bamwe mu bakorera ihinguriro Burundi Cement Company Buseko baridoga ko ubuyobozi bwabo bubakoresha cane kandi bukabahemba intica ntikize bakarenganywa ntibumvirizwe. Mu Rumonge hari umudandaza yitwa Celestin Kimararungu yaciwe ihadabu y'ibihumbi 500, akaba ari mu rugero rw'abadandaza bakinyegeza isima, abayikeneye ntibayironke, abayironse nabo bakayihabwa ku giciro co hejuru. Ku vyerekeye iyo sima ya Buseko nyene, bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Gitega baridoga kubera ko kugira baronke iyo sima birirwa batonze biyandikisha, bagasubira gutonda bagiye kuriha mu mabanki, bagasubira gutonda nanone bazanye urupapuro rwemeza ko barishe. Hari n'igihe basanga isima yaheze bakarindira igihe kitari gito kugira baronke iyindi. Buramatari w'intara ya Gitega asigura ko bariko barakurikirana ico kibazo jane cerekeye abadandaza iyo sima barungika abantu kuriha mu mabanki kandi bahora batora amafaranga mu minwe. Tutandukire amakuru y'inkino. Francine Niyonsaba inyuma yo kurangiza ari wa gatanu ku rutonde rw'abanonotsi birutse ku kirere c'imetero 10,000 yashikirije yuko yishimiye ivyo yakoze naho yagejeje, kandi no mu nkino zizokurikira z'i Paris mu Bufaransa ngo azoba yahishikiye. Venuste Niyongabo yarayakiriye abanonotsi baserukiye Burundi muri Jeux Olympiques za Tokyo mu Buyapani. Abo nabo ni Beri Cresus Ganira, Ornella Havyarimana, Kaze Audrina na Eric Nzikwinkunda. Kabaye akaryo ko kuganira n'abo banonotsi aho bamubajije n'ibibazo bitandukanye. Venuste Niyongabo yarabakeje, ni mu gihe asanzwe ari warongoye ishirahamwe ry'abagiye muri Jeux Olympiques mu Burundi. Yaciye abaha ikaze muri Association Nationale des Olympiens du Burundi. Muri Sekafa Kagame Cup, Messager Ngozi yahuye n'umugwi KCCM yo mu Buganda, ariko nubwo urukino rwaheze Messager Ngozi yatsinze igitsindo 1-0, yaciye ivamwo ifise amanota 4, ikaba yavuyemo iri ya gatatu muri Pool B, kandi impamvu ngo nuko ari umukinyi wayo yaronkejwe ikarata itukura
bigatuma igitigiri c'amakarata kiba kinini. Ku munsi wa gatanu habaye ibirori vyitwa For the Love of the Game MVP Awards bifatiye ku rukino rwa basketball, aho baronkeje ubushimwe butandukanye ku bibanza bitandukanye. Ivyo birori bikaba vyabereye kuri Hotel Source du Nil. Agashimwe ka meilleur fan de l'année katahukanye Seba, n'agashimwe ka meilleur arbitre de l'année katahukanye Dr Frank Bujeje. Agashimwe ka meilleure bonne action canke innovation katahukanye Abdallah. Agashimwe ka meilleur media katahukanye Destiny FM mu kiganiro cabo Planet Sport. Meilleur joueur à l'international Landry Ndikumana niwe yatahukanye ako gashimwe, na meilleure ligue yatwawe na Sebab. Uwirongoye Aimé Christian Nibigira niwe yatoye agashimwe. Sportsman of the Year yabaye Apotre Jean-Paul Manirakiza. Meilleur joueur à Sebab venant de l'intérieur du pays yabaye Bebeto. Meilleur sixième homme yabaye Billy Ishimwe wo mu mugwi Kern. Le joueur ayant le plus évolué ni Patrick yahora mu mugwi Les Hippos ubu akaba ari muri Urunani. Meilleur défenseur yabaye Akimana Landry batazira Gasongo ari muri Gymkhana. Meilleure révélation de l'année yabaye Yves Ndayishimiye w'umugwi Urunani. Meilleur pivot yabaye Rodrigue alias Busiku. Meilleur meneur yabaye Hervé alias Kabasi wo mu mugwi Kern. Meilleur ailier yabaye Alvan Nziza wo mu mugwi Kern. Meilleur coach yabaye Arsène Furazima w'umugwi wa Kern. Kuri wa gatandatu igenekerezo ry'indwi Myandagaro hahimbajwe umunsi mukuru wahariwe ikomine mu gihugu cose. Mu gihe mu gisagara ca Bujumbura muri komine Muha abajejwe intwaro bashikirije ko ari akaryo ko kwirimbura ku migambi baranguye hamwe no gutegura iyo bazorangura. Mukuru w'igihugu c'u Burundi we yawuhimbarije muri komine Giheta aho avuka mu ntara ya Gitega. Mu ntara ya Rumonge, Consolateur Nitunga buramatari w'iyo ntara akongera akaba n'imvukira ya komine Muhuta yitabiriye ivyo birori vyabereye muri zone Gitaza vy'abavuka komine ba Muhuta. Bakaba barabiye hamwe ivyaranguwe muri uwo mwaka uheze. Yerekanywe kandi n'imigambi igiye kurangurwa mu misi iri imbere. Tukiri mu ntara ya Rumonge, komine Buyengero, abavuka komine bifatikanije n'abandi mu birori vyo guhimbaza uwo musi mukuru, aho abashinga amateka batowe mu ntara ya Rumonge bavuka muri iyo komine, umuhanuzi ajejwe intwaro n'ubutunzi hamwe n'umuhanuzi ajejwe amategeko mu ntara ya Rumonge bitabiriye ivyo birori. Komine Baburambi mu ntara ya Rumonge nyene, aho n'abashinga amateka, abakenguza amateka, imvukira za komine zirangurira imirimo yazo mu ntara zitandukanye zitavye ibirori vyo guhimbaza uwo musi mukuru, bikaba vyabereye ku mugwa mukuru w'iyo komine ya Burambi. Nayo umuhanuzi wa buramatari ajejwe iterambere, abashinga amateka, abakenguza amateka be n'imvukira za komine Rumonge bifadikanije n'abandi guhimbaza uwo musi mukuru muri komine Rumonge. Komine Bugarama, urongoye iyo komine, imvukira n'abanyagihugu b'iyo komine bahuriye ku mugwa mukuru ngo bahimbaze uwo musi udasanzwe. Mu ntara ya Ruyigi, muri komine Ruyigi, mu guhimbaza uyu musi mukuru wabaye akaryo ko kugurura icese ibiro vya zone Rusengo. Umushikiranganje wo gushigikirana Imelda Sabushimike yagiye kwifatanya n'abavuka komine ba Nyabihanga mu ntara ya Mwaro
aho bahuriye ku mugwa mukuru wa Nyabihanga mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi mukuru. Komine Matana mu ntara ya Bururi kabaye akaryo ko gusangira imfungurwa za Kirundi mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru w'amakomine. Kuri wa gatanu igenekerezo ya gatandatu Myandagaro umwaka wa 2021, umugambi twiteho amagara w'ishirahamwe Cordate ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya watanze ingabire igizwe n'ibikoresho bijanye no kwakirira ko abituye ikigo Humura c'Igitega, intebe za plastiki 120, amameza ya plastiki 50, intebe zo mu biro 6 n'amameza mu biro 2, mu ntumbero yo gufata mu mugongo ico kigo Humura mu gikorwa caro co gufata mu mugongo abakozwe ko n'amabi afatiye ku gitsina. Ivyo bikoresho bikaba biciye amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 149,663 n'amafaranga 700. Ibindi bikoresho ni ibikoresho nyabwonko bigizwe n'ama ordinateur 4 ndetse na imprimante 2, imiti itandukanye yo kuvura abakorewe amabi, ibikoresho vya misi yose vyo mu biro, ibikoresho bitandukanye bigizwe n'indya harimwo umuceri, ibiharage, intete z'ibigori, ifu y'ibigori, amamesa, amavuta y'amakoto ndetse n'ibindi bikoresho vyinshi bigizwe n'amasorori, imyambaro y'ibitenge, uburengeti, amakarato y'amasabuni yo kumesa, udupaki tw'udutambara dukoreshwa mu gihe c'ubutinyanka, ibikombe vyo kunywa amazi vya plastike n'amabase. Iyo shirahamwe Cordate yararonkeje kandi imodoka ico kigo kugira ngo gishobore gushikira abakozwe ko n'amabi afatiye ku gitsina hamwe no gukurikirana igikorwa cashinzwe. Umushikiranganje wo gushigikirana imibano hagati y'akazina muntu n'iterambere ridakumira Imeride Sabushimike yari yitavye ivyo birori, akaba ari nawe yashikirijwe iyo ngabire. Akaba mu ijambo yashikirije yarashimiye iryo shirahamwe ku bufasha yatanze. N'usanzwe arongoye ico kigo Sylvie Nzeyimana nawe mu ijambo yashikirije yarakengurutse iyo ngabire, aca asezeranira abayimuronkeje ko izokora ivyo yagenewe. Mwisekeza ryo gutuza inzoga zitemewe n'amategeko mu ntara ya Muyinga, komine Giteranyi, amaritiro 260 y'urwagwa bakoresha mu gukora kanyanga n'amaritiro 5 ya kanyanga yaraye afashwe. Ibikoresho bigizwe n'ingunguru n'ibindi navyo birafatwa, ndetse n'ivyo vyose bakoresha mu kuyikora biregeranywa. Aho hari ku mutumba Nonwe. Musitanteri wa komine Giteranyi Ndagijimana Janvier ashikiriza ko abo bakora izo nzoga bataheruka, ariko ngo nta numwe azokwihanganirwa mu gihe ariko akora ivyica amagara y'abenegihugu. Ibubanza abarimyi bavuga ko ingingo yashizweho n'abarongoye intara bafadikanije n'abajejwe uburimyi n'ubworozi ijanye no kudatera ibigazi ngo ntibayumva kumwe, ariko abandi barimyi nabo bakavuga ko batahura iyo ngingo. Mugabo bamenyesha ko bifuza gukoresha amatongo yabo ico bashaka. Ni mu gihe abategetsi bo bavuga ko isi ndimwa iriko iraga, na cane cane ku bitegwa mbumbarugo, kuko ibigazi bimaze gusakara ahatari hato. Dutandukire amakuru y'inkino. Umunonotsi Francine Niyonsaba kuri uyu wa gatandatu yahiganywe ku metero 10,000, ariko akaba yaronse ikibanza ca gatanu mu gihe yirutse iminota 30 n'amasegonda 47. Akaba ari umurundikazi wa mbere ashikanye uwo mwanya. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho
gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.